Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Bamwe bo mu bigisha no mu bafarisayo baritora babwira Yesu bati, mwigisha, twashaka ko utwereka ikimenyetso. Abishura ati, rwaruka rubi rw'abahakanyi rwaka ikimenyetso. Nta kimenyetso kindi muzohabwa atari ikimenyetso c'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yamaze mu nda y'ikimizi iminsi 3 n'amajambo 3, niko n'umwana w'umuntu azomara mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3. Ku munsi w'urubanza abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza runo rwaruka, bagire ko barutsinde kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi. Kandi hano hari uruta Yonasi. Ku munsi w'urubanza umwamikazi wo mu manuko azohaguruka kwagiriza urwo rwaruka, agire ko arutsinde kuko yahanutse ku nkiko ngo aze kumva ubwenge bwa Salomo. Kandi hano hari uruta Salomo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turumvise rero ko hageze igihe caho abanyisirayeli bajabuka bakava mu Misiri, bagaheza bagatangura urugendo rundi rurerure rwo mu bugaragwa ruzobashikana mu gihugu Imana yari yarabateguriye, Imana yari yemereye basokuru babo. Ntivyoroshe, rurageranye ko imbere yabo hari ikiyaga gitukura, inyuma hari ingabo za Faraoni. Kugenda biroha mu kiyaga biragoye, gusubira inyuma naho bite mu vyara vya Faraoni biragoye. Faraoni mbere yahisemwo ararobanura mu basirikare biwe abantu bakomeye kugira ngo baze kubagarukana. Ijambo ry'Imana turashaka kurizirikana ubwa mbere dufatiye kuri Faraoni n'abanyamisiri, canke tukanarizirikana dufatiye ku banyisirayeli ingene bavyifatamwo, tukanarizirikana tunafatiye kandi no kuri Musa. Ubwa mbere dufatiye kuri Faraoni n'abanyamisiri hari ikintu twumvise kigoye, ngo Faraoni n'abanyamisiri bibutse ingene abanyisirayeli bari barabahinduye ibikoresho vyabo babakorera, ngo bumva umutima urabanse. Faraoni yari yabarekuye ngo bagende, asubira inyuma, asubira ku ngingo yari yafashe, araheza birukako ngo bagarukane, asubire kubandanya abacinyiza, abakoresha nabi kubw'inyungu z'ubwami bwiwe, nabo bariko barahona. Ariko hari irindi jambo twumvise, ijambo ry'Imana rivuga rikoresha kumbure ryo hava ritera amakenga benshi, ngo Imana ngo igaca yirabuza umutima Faraoni n'abanyamisiri. Mbebe Imana bwa bundi irabuza umutima w'umuntu? Ucumenga kandi nimba ari dutuma tugira umutima mubi, hari guza umuntu ngo shango namufitiye uruzigo ngo nazonterana n'intambwe. Ucumenga ni Imana yabimushizemo? None ico gihe umuntu yoba cagirizwe icaha ikiye kandi ari Imana yamwirabuje umutima? Ahubwo icaha twakwa kucagiriza Imana? Oya, n'uburyo imvugo yabiri yivuga cane cane muri ico gihe igomba kuvuga yuko hari nk'ibintu bibiri bikomeye. Igomba kuvuga yuko ubwa mbere Faraoni naho yirabura umutima, suko umenga Imana ntibizi, irabizi, irabibona vyose. Irabizi, irabibona vyose, iramenya nibigira bibe mu mwanya nibizoba vyose, irabizi, bifise kububasha. N'uburyo nibwo kubwira Imana ibigomba kuvuga iti Faraoni ndamufise ko autorité, ndamufise kububasha bwose. Ingene yirabura umutima canke akera umutima vyose ndabifise kububasha. Mugabo si w'Imana ibimuteye iti endasha irabura umutima ndakurindire mu kiyaga. Hange bateranya amasaka abiri, cakatsi nimugwane, cakatsi. Imana suko. Imana ni nziza, nta kibi kiri muri yo, nta n'ikibi cova muri yo, nta no gufata ngo tuyitirire ibibi vyacu. Kuko
kuko n'uyu munsi hariho abantu bagifise imana kuyiyumvira muri iyi mvugo yo mu bwuzure bwa kera, bakagenda bakica abantu ngo baje kubica ku izina ry'umukama, bakiruka ku bandi nko kumenga bariko barafasha imana gukuraho ibitogwa mu bantu. Yesu yaramaze kutwereka nk'imana yuko imana idakora gutyo. Muri bukanye nawe nyene rugeranye ko abatumwa bati tugomba tukugwanira, turaba bodyguard abafata inkota. Petero n'ubwoba bwinshi aca ugutwi k'umusuko, kandi yari afise ubwoba. Yatarafise ubwoba ntiyatumbera ugutwi, yari gufata kwizosi neza. Yesu acafata kwa gutwi agusubiza ku muntu aje kumufata. Ibaze rero uri ngaho, uyu muntu tumugwanire nawe agirire neza abaje kumufata. Imana iratwigisha mu buryo bwinshi, kandi baza yuko nk'uyo muntu Yesu yasubije ugutwi, nibaza ko yaciye avamwe mu bari baje kumufata. Yaciye avamwe, naho batabivuga. Ntushobora gukogwa ko n'urukundo rungana gutyo ngo bandanye wigira ibifyeta ntambi. Hama tukabona ingene rero Imana mu kuvuga yuko yirabuza umutima Farawo, ibigomba kuvuga yuko ibiba muri Farawo ni vyose irabibona. N'umuntu ariko ariyamvya agomba guhangana n'Imana, mugabo Imana imufise uko mu minwe yayo. Ntihagire umuntu azobateza ubwoba bw'agacinyizo, azogute abantu mwese tugire Kristo. Iyo uhagurutse ukagomba kugwanya uwundi par méchanceté, kububisha, ukamurya umutima, ukamukoresha, ukagumurondeza inyungu zawe, utigera wiyumvira ingene nawe mu buntu yoronka agahengwe, agatera imbere, akamererwa neza, ukabigirana umutima w'inzigo, menya yuko muri uyo mwanya uhagurukije Imana. Birashobora kuguha akanya gato ukamenga uramufise ko ubasha uri kuramucuranguza ingene ushaka, ariko menya yuko utihanye, icara neza mumvirize, mundabe mwese, utihanye ivyo bintu uzotwagwa n'ikiyaga gitukura kivyo wenyene uri kurarema kuri wewe. Kuko ubutanguye kugwanya Imana, igihe cyo muze muri abantu bose bafashe iyo nzira, ngo ndababwira umuntu akomeye yabaye muri iyi si bose batinya. Murabona umuntu yitwa Hitler, muzi yahejeje gute? Ngo urahagurutse ngo ugira umara ubwoko, ugira umara ibipinga, ugira umara iki. Menya yuko utavyihanye ngo ugaruke, wewe uri kurita mu kiyaga gitukura, uri kurizimanganya, wamaze gufata ingingo yo kwizimanganya imbere y'Imana, kuko uri kugwanya ishusho y'Imana mu muntu naka. Ivyo bintu twame tuvyiyama hamwe hose, wumva umenga nyene ngo numva afise uruzigo, genda imbere y'Imana usaba mukamuti, mukama nk'izuru uruzigo, nkuramwo ububisha, kuko jewe nyene ndiko ndishyura umugozi mwizosi. Iryo ni jambo ry'Imana. Aho hantu harakomeye. Ntuze ureke ngo umutima wawe wirabure, kuko uko wirabura niko uriko wewe nyene uriyimbira icobo. Womenga Imana ntakiri kwirabona, mugabo hari ahantu ico kibi kikurindiriye. Si Imana ikurindiriye, Imana ikaguha ibimenyetso. Murazi ibimenyetso vyose Imana yahaye Faraoni, arabirenga ko aguma agomba kwica, gucinyiza, guhonya abanyisirayeli, mugabo asanga niwe n'ingabo ziwe bagiye kuhagwa. Ugambero niyo mvugo ku ruhande rw'abanyisirayeli, iyo mvugo irafise isigura. Nukuvuga yuko n'uburyo bw'uko kandi Imana igomba kuremesha Musa n'abanyisirayeli, kabwira iti ntimugire ubwoba, ivyo mubona bihindagurika muri Faraoni ndabizi byose, ndabifise ko autorite. Kandi mwumvise yuko na Musa nahabaremesha ati reka kugira ubwoba, abo banyamisiri ntimuzosa kubabona, nawe nyene ziriko zirasha munda, kuko acahindukira ku Mana akagira ati none bitugire gute, gatumutwe amaze ko umuntu yataye umutwe yabuze ingene abigira. Imana imubwira iti kubera ikunakambira gutyo, nawe urapokomwa nkabo n'ingene maze gukora ikimenyetso vyinshi.
hari igihe usanga dushyitse imbere y'uruntu mu buzima tugaca twibagira ibintu byose Imana imaze kutwereka iti ndi Imana mfise ububasha kuri ivyo byose. Niwemere ko ububasha bwirabura, ububasha bw'umwijima bukwinjiramwo, kugutinya canke kukwihambaza, kuko abanyamisiri ububasha bw'umwijima bubinjiramo, kukwihambaza no ugomba kugendera ku gacinyizo ku banyisirayeli. Abanyisirayeli nabo nyene umwijima ugomba kubinjiramwo kubera ubwoba burenze, bagashima agacinyizo, bagashima gutakaza iteka ryabo, hakwemera guhangana n'inzira Imana iri kwirabacira ngo babandanye urugendo. Umwijima utwinjiramo mu buryo bwinshi. Imana ikayikaze ikabwira Musa, kumva kwirikira mubwira amajambo nawe nyene yo kumufata ko turite. Musa reka gupoko mwari gibona umuntu ariko aragira ubwuti, we reka kugira ubwoba, bandanya. Ukamukangira kugira ngo akanguke kandi yumve yuko hari yijwi rindi rikomeye rimushigikiye. Ugasanga urashaka gufata ingingo nziza yo gutera intambwe yo kuva mu biki, ibintu bikagutera ubwoba, ya maentere bya bintu bya byose biduca bitakarahira. Kamarimo akakubwira ati ni wagira ubwoba bw'ivyo bintu, jewe nzo gutera ubwoba gusumvya. Muribuka mukamaza kubwira Yeremiya ati, Yeremiya haguruka. Yeremiya agatangura kwitwaza, ndacara umwana, ndabibona burandetse nkure. Ugatega ubwoba nabariya, jewe nzo gutera ubwoba gusumvya. Atari uko Imana itera ubwoba, mugabo hari ahantu umuntu menga aratinya bigasaba yuko akanguka. Aha rero ijambo ry'Imana riratwigisha yuko vy'ukuri nitugira ubwoba burenze, akoba ntigashobora kubura ku muntu, ariko bwa bwoba buzingamika ukagomba gusubira inyuma, canke ntiwigere wumva yuko wo kubaho ukagutera intambwe. Bene ubwo bwoba nukubwiyama. Imana ikamubwira iti reka kugira ubwoba, Faraoni n'abantu biwe ndabafise ku bubasha, ahubwo mwebwe nimushaka ko dusangira ububasha bwiza bugomba kubakiza, mugomba gusubira mu bubasha bubakinyiza, bubimiteka, bubakura kwizina, bubagira imihimbiri n'imbubusi gusa. Imana ikimubwira iti fata ya nkoni yawe, imwe nyene yakoresha ibitangaza mu Misiri. Nuko Imana ikubwira iti reka kugira ubwoba, fata inkoni naguhaye ikwemeza yuko turi kumwe mu bintu byose uzimaze kukujabutsa, maze kukugirira. Kandi womenga abantu turanyaruka kwibagira ibyiza Imana itugirira, mbere ukasanga turabika cyane ibibi. Yarakangiriye, ewe rindira azombona. Hari usanga n'umuntu w'umukristo ariko ariyemera gutyo. None wewe uri kubivuga uri umukristo, uri umwe ahoraza imbere y'Imana, dawe wa twese se jewe Imana turazinanye, muziranye he? Ugomba gukoreshwa n'ububisha. Aha rero dukure mu nyigisho z'ibintu bitatu. Imbere y'abantu usanga turi imbere y'ikintu kituzibiye, turabe rero aho dushaka guhagarara. Ubwa mbere nta gusubira inyuma. Ni vyiza ko amatwumva tuti turazi iyo tuvuye, nitwosubirayo. Hora ndaba nk'ingene abarundi bamwe umenga tugomba gusubira iyo tuvuye, cyangwa imbere no gusubira inyuma y'iyo tuvuye. Ukabona umuntu umenga arasubiye kugwa, agombye gusubira mu vya kera. Iyo uvuye umenga hari security, ntaco hari hagukomakomye, naho hoba hagukuye kwiteka, naho habagukuye kwijambo, hagukuye kwishusho nziza Imana ishaka kuguha. Nta gusubira inyuma. Ariko kandi cya kabiri, imbere hari ibintu bikaze, ibintu bigoye. Naho nyene hariho abantu b'abatemeraire, niko babita mu Gifaransa. Abantu bona umenga bambagira bati tugende ntakutinya, tugende tuzopfa gushika kuwa nyuma. Tuzopfa gushika kuwa nyuma. Bijya bintu wewe wobishobora wewe wenyine. Nta
kuba abatemerere, ahubwo tugahitamwo kuba nka Musa. Musa agira ati nta gusubira inyuma, ariko kandi nta kupfa kwiroha imbere ngo tujane n'Imana. Pfukama, Imana ibanze kubwira iti voilà, fata inzira uko. Reka kwiroha mu bintu, ariko kandi reka gusubira inyuma. Jana n'umukama kuri ritme y'Imana, ku buryo bw'uko mbere iyo bigize gutyo nawe ucucika ikimenyetso cyiza cy'Imana. Turumvise mu nkuru nziza ingene aba bafarizayo n'abanditsi bama bariko baragwanya Yesu baza kumusaba ati dukorera igitangaro kimwe cyafunga kinywa, kimwe twese zoca dukondoka tugire tuti turemeye kuri umwana w'Imana, turakugamburutse, turagukurikiye. Yesu akabara kandi twese usanga umenga tumeze gutyo, kama ni wokora ikintu kimwe gikomeye bose bace bagira bati baraje, bace bacika abagenzi ba Radio Maria. Kumana sivyo bikomeye. Ntuzu narondera ibintu bikomeye kumana udashaka ugambere gukomera mu mukama. Ni wasaba ibintu bikomeye mu Mana, saba ubwambere gukomera mu mukama. Umuntu wakomera mu mukama n'umuntu yahindutse, ntabacubakira ibintu ku butemerere bwiwe canke ku bwoba bwiwe, ahubwo akagerageza kurondera ikimana ishaka, akakira ugushaka kw'Imana, akazarahinduka ku munsi arondera gutumbera neza ico yumva Imana imushakira. Yesu bitangariye ariko arabibakorera, mugabo bobo kubera ko babisabana umutima mubi. Hari ibintu dusabana umutima mubi nitwigere twishuga, mbere ukamenga turiko turuhisha Yesu. Mwese mwibaza ko duhimbaye Yesu nga. Aha nta waje gusaba gushobora gukubita ku ahantu, cyangwa kugira nabundi, cyangwa ariko arasabira nabundi. Hari Imana yigeze kubwira abanyisirayeli ati ibyo bisabisho byanyu, ayo mariturgia aranukira mbere ndabura naho ndabihungira, kuko bisabwe mu mutima mubi n'abantu bama bashaka kumutega imitego. Hari abantu tuba imbere y'abandi menga turiko tugomba gukina amacenga, ndabaho ndamufatira natashitsaka cyenda gakorera ko ndamuranverse, ndamugirire nabi. Bene uyo mutima ntushobora kugabana neza ku Mana. Yesu nta ico kintu ntacakora, kuko umenga ucusigara umenga niwe ugomba gutegeka Imana. Bijya wakoze taco bivuze, je nkorera ibishaka. Nuko Yesu baraba akabwira ati mwe muri iki imbere y'umwana w'Imana, nimwe mwumbwire ibyo bitangano ntegezo gukora, ibyo nategezo gukora. Muvise ingene yababwiye ngo gwaruka rubi usaba ibimenyetso, nimumenya kubona ibimenyetso Imana yamiri kwirabagirira. Yesu agaca ababwira riri ibimenyetso bikomeye imbere y'Imana, agaca bibutsa abanyaniniva bihanye, agaca bibutsa uyu mwamikazi wo mu bumanuko ngo yahagurutse akaza kuraba ubwenge bwa Salomo. Harakana yaciye avugiramo ngo ngo ari uruta Salomo, ngo ari uruta Yonasi. Aba ariko arivuga je umwana w'Imana, ibintu ndababwira, ibintu nabakoreye nimumenya kwibona mu kimenyetso. Bari abantu b'abapagana abanyaniniva, uriya mupagani kazo mu bumanuko yarashoboye kubona ikimenyetso barashoboye kubona ibimenyetso by'Imana, barisubira ko baja mu ntumbero y'umukama. Mwebwe namwe mwama mu by'Imana birabananiye kubona ikimenyetso cy'Imana. Yesu akagira ati abo bantu bazobabera urubanza, abantu bahindutse bakava mu bubi n'ububisha bakaba beza, abo n'ibimenyetso vyiza Imana iduha. Sindabona mu batangarira umujya kurondera umuntu yamugurutse, umuntu avugishwa, umuntu yerekwa ibintu na Bikira Mariya, arashobora kuba ari umuntu ari mu mutima mubi. Ntubona umuntu mwiza Imana yashize iruhande yawe, yahora ari gapiripiri gasusa, ntumba besingira babivuga, mugabo ugasanga yarahindutse arabaye umuntu mwiza, avuga amajambo meza yubaka abandi, akora ibyiza, bikakunanira kumubona mu kimenyetso. Imana ikagira ituyo uyazokwagiriza imbere y'Imana. Mwari musangiye igihe, mwari musangiye ibintu bigoye,
mugabo yarashoboye kubona Imana arayihambirira ko. Wowe waranse kuyibona kubera kwiyugarana mu bubisha bwawe. Harige dufata abo bantu beza bahindutse tubona basigaye bameze neza tukabafata nk'ibigugu, kuko batiba nkatwe, kuko batabesha nkatwe, kuko atarabasambanyi nkatwe, kuko atarabiyoberetsi nkatwe, kuko badakorera mu mwijima nkatwe, ngo ntibahabona, ngo nibijuju. Wait and see. Umunsi w'urubanza uriho, aho Umukama azogira ati uyu we wari kijuju yaraciye ubwenge. Dusabe kumenya kugira ubwenge bw'Imana, ngo tube ibimenyetso vy'Imana, tuba abantu barondera guhinduka, tumenye kubona nabo bose bahinduka, Imana igashira hafi yacu, ibiduhemwe ikimenyetso kugira ngo inguvu ziri muri kuko hajya umuntu iyo yahindutse akaba mu Mana akwega Imana iwacu, ahamagara Imana iwacu, ni wasenga Imana ikamwiyumvamo akagira ati, Imana ikagira iti wewe ndakuzi ndaje, tugahezagirwa kumwe nawe, tukagirirwa neza kumwe nawe, natwe tube abantu bakwega ko muramaze kubona ndabuze ikingireranya umugabo nuvuga bakwega ubwiza bw'Imana n'ibyiza by'Imana muri twebwe. Ni nkuko ababisha, abantu bashima kwirambiriza mu kabi, badashaka kwihana, biyemeza ku bandi, abo mu dukwega amashetani mu buzima bw'abantu. Ubwo wewe ushaka kuba ikimenyetso gikwega ibyiza by'Imana mu bandi, hitamwo neza. Amen.